haba sensibilisation zikomeye zihera hariya mu cimbiri kuduga une usageza aho gwaruka utakidepoza ubwa ruti ntitubamwe abatanga akazi ngo imyaka 6 y'uburambe une ubwo gwaruka tuko tubugira twobandanya gute tubugira kugira byo kuri ibyo bintu bihagarara ni guhisha mu barabara twebwe tubirirwamo tubagenderamo turababona hanyuma ibyo n'amategeko nibaza ko ni igikorwa cya misi yose bajya kubashinga amateka bajya ku murongo ishyiramo ry'ashinga amateka nibaza ko mufise uruhare rudasanzwe ko amategeko atorerwa iwanyu tubasabe by'ukuri tuza turatereye jetereye nerekana cyane ku batumire kugira ngo dutange ibyumviro bituma ejo la liste des partis politiques urwaruka abakenyezi babibonamo neza kugira ejo n'inzego zizovamo zizoba zimeze neza twakoze agerageza nifuza yuko mbona ko turiko turasangira igikorwa ubwa mbere na mbere rero jewe maze gushimira banyakubahwa badutumiye kugira tujye gusangira kino kiganiro cyiza nabitabiriye umuco ariko je me présente d'abord jewe umushingamateka w'Imana Patricie yatowe mu ntara ya Kayanza muri iki kiringo ca 2020 gushika muri iki kiringo turiko turasozera ca 2025 aba kandi serukira ishirahamwe y'abakenyezi b'abashingamateka n'abakenguzamateka batorewe iki kiringo mjeje kuvuga jewe rero nari ntabwiye gushima banakuba bategekanije ihuriro n'iki kiganiro turimo ikiganiro cyiza kiduhuza kijanye na inclusivité de la femme et des jeunes muri processus électoral urejeje kuvuga yavuze ko amategeko nivyo vyanditse kandi yavuze ko bashinga amateka n'abahinduza amateka uheruka gutora ayo mategeko agenga amatora twaratoye code electoral turatora loi communale irimo amarticle n'ibindi byinshi bigenga amatora byereka neza ikibanza na cyane cyane ndavuga ubukenyezi kuko bamusimisho turiko rero muvyo twavuze hano ni byiza cyane kandi ndashimiye meme representateur batubwiye benshi kandi byari bikenewe kumbure kuri twese turi hano rero iyo turiko turavuga inclusivité de la femme donc harimo des jeunes twabonye intambamyi surtout pour les jeunes aho hatari le cadre légal yerekana neza bigaragara ingene la jeunesse les jeunes binjira mu bibanza bifata ingingo biciye mu matora je ndagaruka kuvuga ni abakenyezi nziza amategeko arahari kandi atohora aduha ikibanza na kota yashinzwe rokuzwe no 30% kandi ni byiza kubwanje mbere ndashimira cyane leta yagize ubutwara ariko ukubona yuko iyo kota yohaba kandi abakenyezi turakenguruka ariko kandi nibyo amategeko turayibuka kuyatora mugabo toujours les femmes si nous avons l'occasion iri kugira icyo tuvuze turashira ko kandi yuko abakenyezi turashakeneye dokota plus ou moins 30% parce que les femmes sont capables de faire même là à ces instances de prise de décision nous constatons que les femmes barepresenta bakora neza ibikorwa baba bashinzwe
ubundi ushaka kubona dufite inyota ko ibyo bitigiri bibaye bisumba ibyo biba byiza nk'uko madamu Posete yabivuze dans l'avenir nous avons besoin même de 50%. Les hommes et les femmes bakaba ego hajya aretse kutwereka ingene imigambwe ababitegekanya baplasa les femmes les hommes femmes kwa babibonye hariya kandi ni byiza abakenyezi iyo tubonye la femme qui est placée à la tête de la liste pour moi ndanezerwa cyane biba byerekana yuko abakenyezi nabo berekana ko bashoboye kandi n'ibyo barashoboye turabibonera mu bitandukanye hariya ku mitumba amakomine aho bari barakora no ku mitumba twarabonye yuko abaserukira abandi umutungo urongowe n'umukenyezi urerekana ibintu byinshi byiza sivuze ko bisuka cyane by'abagabo mugabo uko byahoze uno munsi urabona ko ari intambwe idasanzwe none rero ibi bijanye na inclusivité de la femme et des jeunes dans le processus électoral ni byiza ariko nk'uko nje kuvuga abivuga hano mwumvise hari abaserukira imigambwe n'abandi bafata amadesiziyo mu bintu bitandukanye twagereza basabe jewe ndakibasabe bavuga ku izina ryanje kuko ntawantumye ariko nibaza ko secrétaire de la plupart des femmes mu migambwe baze baragerageza bumvise kuvuga ko dushoboye kandi turashoboye jewe mbona byinshi nyine turabikora bikaba byiza nyine abarongoye imigambwe rero tubasaba yuko baze baraplasa ces femmes à la tête avec igitigiri c'ababa abagabo hari aho bahora babikora akarorero hari intara zimwe zimwe muri icyo kiringo usanga intara ifise abashinga amateka 8 ugasanga harimo abakenyezi 4 n'abagabo 4 c'est plus de 30%. Ni byiza cyane twagira gusabe rero n'ahandi henshi babimenyere ko babibonye ko iyo binjiye bashobora baze barashiramo à la même égalité des hommes et des femmes. Hari ikindi nashobora kuvuga du côté des femmes bamenye ko bamwe batarabivamo barabira babirimo barabigenda babikora ko babikora neza bakerebuke babyinjiremo bitoze batore kuko niyo migambwe itandukanye bibaza yuko igaro shwa ifatiye ku karorero kaba kahabaye ifatiye ku bukerebutsi n'ibindi byinshi biranga abakenyezi hanyuma à la jeunesse naho n'abana b'iwacu kandi dufatiye no mu miryango yacu turabona yuko abajene abana bacu b'inkerebutsi barakora byinshi bakanadukebura usanga uhereye no mu rugo ndahera à la base urasanga urugo rushobora gutera imbere kubera ko umwana akerebutse kandi intererano ziwe akose ugasanga zimeze neza rero cavuga ni les jeunes bashoboye ubona yuko ari icyo baterereye nabo barakontribuwa mu bibanza byose mu iterambere ry'igihugu à tous les niveaux. Je me limite par là ibyo nari mfise mvuga kandi ndangije ndabashimira cyane kuri iki kiganiro cyiza cyane. Ni Gerard Hakizimana ndongushyira mu gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana mama mu Burundi Foricon F. Nagira ngo ariko ku tuntu nka dutatu na cyane cyane tubona kuko nivyo biraboneka ko ugwaruka no munsi ufise ikibanza na kumbura amategeko atabivuga ariko kandi hakenewe imiriza na cyane cyane mu ndongozi zimwe zimwe tugaca tugaruka ntitubone ibanza by'ubuzi gusa cyangwa ibanza kanaka mugara akantu kaba kaza iyo habaye rukitema ngo umuntu afise uburambe mbega kwico mutahigarutse ko mu gihe tuzi ko ugwaruka gwishi usanga rufise ubushomeri bwishi mbega mu gihe twoguma tuvuga ngo uburambe izi nama tugira tubuga ugwaruka bizogenda gute rero nashaka nsabe ishirahamwe ry'abashinga amateka ko nico kibazo ukirabira hafi kugira mu bindi bikorwa bizoba kigende kirakurikiranwa maze ntitubona amatora gusa kuko amatora ni kimwe
mugabo yamaze kugaragara ko iyo amatora aheze urwaruka rudafise akazi ahanini rwihutira kuja mu bugizi bwa nabi kandi bugakoreshwa. Twarabonye itego ry'amagrenade ahantu hariya usanga rugwaruka, turabona ibintu bibi biba usanga rugwaruka. Byumvikana ko rero inyigisho zikenewe cyane na cyane ku ndongozi, eka mbere no kubashinga amateka. Kuko ishyirahamwe ry'abashinga amateka nibaza ko hamwe ryofata ibibazo mu minwe rikigisha guhera ku ndongozi guhera mu nama nshingamateka, inama nkenguzamateka, rikamanuka kuri bo twita administration de base, byumfasha cyane hama rikaja no mashami yigenga. Twaza ko rero nkuko twabivuze ntituri amatora gusa mu baturaye muri rusangi, hama dusabe ko nayo mategeko ahaba mu gihe byoshika yuko amategeko ahindurwa kugira urwaruka rwibonemo nago ruhabe. Twumvise ibyashikirijwe n'abamama, twumvise ibyigwa bitari bike byakozwe na bikorwa na Fabu, twumvise ibikorwa na Reja. Mbese ndo twari kumwe ati none ko Reja rishiramo ry'abajene tujya mutamowe ni gute? Ariko nashimye presentation yiyo, ari presentation nziza. Mugumva ko n'ibyo byose birasaba ko by'ukuri urwaruka rwigishwa ubwa mbere inyifato, rwigishwa ubwa mbere ibijyanye na participation, haba sensibilisation zikomeye zihera hariya mu cimbiri kuduga. Uno usageza aho urwaruka utakidepoza ubwa ruti ntitubamwo abatanga akazi ngo imyaka 6 y'uburambe. Ubwo rwaruka tuko tubugira twobandanya gute tubugira kugira byo kuri ibyo bintu bihagarara, ni guhisha mu barabara twebwe tubirirwamo tubagenderamo turabona. Hanyuma ibyo n'amategeko nibaza ko ni igikorwa cya misi yose bajya kubashinga amateka, bajya ku murongo ishyiramo ry'ashinga amateka. Nibaza ko mufise uruhare rudasanzwe ko amategeko atorerwa iwanyu. Tubasabe by'ukuri kuko ibikorwa muri kubirakora ni byiza, mugire influence kugira amategeko atari make atogwe. Nibyo turamaze kubona ko nyine cyo mukuru w'igihugu ariko arize urwaruka, mbere tumuhabashi cyane ko nubutse muramushimira, ariko arize urwaruka mugabo kandi intambwe zo guterwa ziracahari kugira byo kurwaruka rushobora kwibona mu bibanza bitandukanye. Hamwe rusabe nayo mashira hamwe twumva ko ivyigwa ntatubwiye ko yakoze ivyigwa gusa, ahubwo atubwiye na impact ko ikigwa ni kimwe. Urakora ikigwa ugasanga wakibitse, mugasanga impact cyangwa kizaye mu nama yakivuze, mugatwaza kora bare impact ugasanga by'ukuri ntayihari. Le financement ziratangwa mugabo ugasanga impact ntayo. Rero nagira nsabe shimira abatanga uburyo, abatanze uburyo, ishime ku by'ukuri iki gikorwa kuko nakandi kajyo ko gutera kamo kugira by'ukuri amategeko ahinduka. Hama abamama nivyo baraserukiye ku 30% mugari naho birenga nivyo ni sawa, nivyo gukeza leta. Ahubwo tosaba ko iyo bandanyira kuko nitwoguma dusanga amategeko yose ahinduke, mugabo le décider niwo gufata ingingo n'ibintu mu minwe yakoze. Mucho dushyikirijwe na asosiyasiyo y'abashinga amateka, hanyuma ibyo twashikirijwe tukumva ko hari ikibazo cy'amategeko ataraboneka cyane cyane nko kubaruka cyangwa ku bakenyezi ibitigiri bitaraduka cyangwa urutonde rutaraba biza gusura kugira ngo bashobore gushika mu nzego byoroshe. Nimba nibuka neza ibwirizwa shingiro rivuga ko amategeko agirwa na leta cyane n'abashinga amateka. None habuze iki ku bashinga amateka kugira ngo ibibaza kutuganira babishyire mu mategeko? Hari itegeko barangiye basigo kuvume gutsinda taruko umugaragishinga ntatari kuko n'ikibazo cy'abagore kirimo kuva yarusha ahetse imyaka 24. Ivyo bitigiri nimba abategetsi bari mu nama nshingamateka bakora biyumva n'abakenyezi cyane kuba cyaratutse n'inzego n'ingene urutonde mu mategeko agenga amatora byari kuba byarahindutse kugira ngo icyo gitigiri
kimere neza gusura kuko uburubuye baracari ahanini muri kooptation kandi muri kooptation abakenyezi baridoga n'abahutukazi baba bidoga ngo habakota abatutsikazi bisigura yuko amateka ameze neza bumva muri kooptation bagatorwa direktema kandi baba bakenyezi baba bagwaruka nibo benshi mubavugira ngo nibo benshi aribo benshi rero dufate ko urutonde rwugaye bavuguruye abagore bahava ko bashobora kuzosuka nawe bagabo rero nkabona yuko abashinga amateka atariyo bari kuvuga atari kuvuga abantu n'abavuga ariko barikuza bagira bati twaragize itegeko ngabo bararushije ngabo bikaba biri ko nari ngifise ijambo gazo muri sedi niko kimutaraduha amategeko agenga amatora code electorale narabakomeza kugira amahoro naje serukira umugambwe Kivu ariko kandi nkaba ntoreka kugira yuko turongoye inama nkuru y'igihugu igihe cy'ubumwe bw'abarundi no kubayubanisha icyo nagira nshikirize ngaha icya mbere ni uko nashingutse nk'abandi bose kuri ibiganiro bateguye konferanse ndeba kugira ngo bige kandi duhanahane icyiyumviro ndashimiye cyane iyi association des parlementaires du Burundi en collaboration avec la CENI ibikorwa bateguye kuko byumvikana neza yuko bagamije gufasha abenegihugu kugira ngo dushikire amatora ameze neza atagira no gukumira adatera ibibazo anasinda mu mitumire mwaduhaye umuntu arabye arabona yuko mwagerageje gutumira abashoboka mukoresheje iyo nyine nk'isibiti nkagira kugira ngo ushaka kubitira akagohe aba n'abandi mu gihe nk'iki cy'amatora mu gihe nk'iki tuba twimirije amatora ni igihe abantu bose bakeneye gutanga mesaje ubutumwa butuma imitima y'abantu itekana ubutumwa buhumuriza abantu bose atakuvuga ngo aba na bariya atagucamo imigwi aba na bariya umuntu atumiye umugwi runaka akamenya ko atumira abantu bose bagize iyo mugwi kuko hari ukuntu tubona hirya no hino bikadutera ikibazo bikanatugora no gusigura ibyo bintu bica bituma bishobora no gutuma muri bivuga biti aba bariko bategurwa uku nibwo ntituriko turategurwa abo bariko bararonka mesaje izi nibwo ntituriko turaronka izi mesaje shaka kuvuga nimba ari utumiye igikorwa c'amashengero nagerageze atumire menshi ashoboka nimba ari utumiye imigambwe natumire imigambwe yose cyangwa ikibuga atagucamo imigwi hagati muri abo bagize iyo migwi nimba ari utumiye amasosiyasiyo sosiyete sivile koperative nahamagaze koperative zose ziri muri ako karere iyi niyo mesaje ya mbere nashaka gutanga ishobora guhumuriza abenegihugu kandi tugagenda mu bihe bimeze neza hanyuma iki kijanye n'ibiharuro nta kinini cyane nzaba kivuga ko kuko hariho amatekisite yisungwa yateguwe utama raporo d'Arusha pour la paix et la négociation au Burundi mugo twokwibuka rero ko mu minsi iheze habaye isekeza rikomeye igikorwa ca sena y'igihugu yategekanije abashinga abakenguza amateka aho
ko babaza abanyagihugu bose igihugu cyose n'ingo yose yuko ayo masezerano haragera kwavaho cyangwa ko yogumaho. Ibyo n'abantu babitanze bavuga bati akoro ryarusha ntigikenewe, ibintu by'amakota ntibigikenewe, warabirengana. Abandi bakavuga bati oya, imitima y'abantu iratungana, irahumura, kumere abantu bacabifise nimubangire kugira ngo abana bariya batekanirwe, ibitsina binabiriya bitekanirwe n'ibindi n'ibindi. Mwarabonye yuko onaho byashyizwe ibiri mu masezerano akora ibyarusha biba birabandanije, kuko twese tumenye yuko bitazobandanya gushika mbera na mbega bifise igihe bizomara. Twese ngaho nta muntu atabizi ngaho. Rero ndashaka umuntu aravye ingene abantu icyo gihe biyumvira, bamwe n'uruhagarara bari bafise mu mitima yabo, ndashaka ndabatumira urongoye inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha Abarundi. Ubwo mwaramutse muvuga amasezerano yabisha muri iki kiganiro, bigenda bibutse yuko ndamenyeshe yuko mukubibutsa murabizi yuko ari amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi no kubanywanisha. Abantu batekana igihe n'ayo masezerano yabisha batagikora, Abarundi hari andi masezerano bashinze bumvikanye bapfunditse. Ayo masezerano rero inyuma yarusha ntawahagarika umutima, aratomoye, nta muntu ari ngaho atazi gusoma no kwandika. Ndagenda batumire muze mugende kuri Google, mubyifuje wese kuri Google, ahamagare la charte de l'unité nationale pour la réconciliation, pour l'unité nationale et la réconciliation au Burundi, azocaronka la charte mu Gifaransa, ahamagare amasezerano y'ubumwe no kunywanisha Abarundi, azocaronka mu Kirundi. Birashaka kuvuga yuko aya masezerano nitwoguma tuvuga gusa akoro d'Arusha, amasezerano y'Arusha, amasezerano afise ikiringo cayo, azoba evariwe à un certain moment agahagarara. Abarundi bahagarika umutima, turafise yandi masezerano Abarundi bose bumvikanye kandi akiri agikora kandi azobandanya akora igihe kirekire. Rero sinobandanya fata ijambo umwanya munini, hari guterera nk'ikiyumviro kugira ngo twese dutahure ibintu kumwe. Abantu nabo ko ari mu ngaba basesangura barondera bagendera nyine basesangura bayarabe ukuri kurange n'ibintu bitunganye bashobora kwita abantu irikosa barashobora kuvugwamo, cyangwa se bariguyemo kubera ukutamenya, bariguyemo kubera bataravya yandi ibintu vyanditse hariya, bagasha gusanga rero bitera ikibazo. Abangengurutse ngene mwatubona ikiganiro, abangengurutse n'ijambo muhaye murakoze. Je nitwa Niyo Mucadojo, aba naserukiye umugambi udasigana Front, ndi secrétaire général du parti Front. Bwa mbere bagomba gukenguruka izina ry'uwadutumye no kury'iwacu, imwe ubona nariyumviye gutumira umugambi udasigana Front muri bino bikorwa muri conference de presse. Arakengurukiye cyane, n'ejo mugatunganya ibindi bikorwa muzotwibagire kuko turafite intererano dutanga. Arakengurutse kandi n'ingene mwateguye bino biganiro, cyane cyane abatuganiriye pour sauter l'inclusion des jeunes et des femmes dans le processus électoral et sur les listes des candidats des partis politiques lors des élections de 2025. Iki n'igikorwa gihambaye, nta n'umwe atabizi yuko abakenyezi no guharuka bafise ikibanza kinini mu iterambere ry'igihugu.
icya mbere ni abakozi, icya kabiri ni benshi, icya gatatu bafise ishaka. Dans tous les secteurs, mu buzima bwose bugize igihugu aba bantu baraboneka ko ari benshi. Iyo abantu rero ari benshi bakongera bakaba bafise ingufu, umwimbu urumva niyo bawuzana. Rero ibyo kumvikana ko batoba barimwo mu gikorwa icyo ari cyo cyose. Nk'uko n'abandi babivuze, abakenyezi amategeko aratomoye. Igisigaye ni ukugira ngo retrandipuza oba trandipuza zirenge bishobotse zigomba zirenge na 50 bivuye ku bukerenzi abandanya berekana. Ubwiye tuvuga umwembe tuba tugomba kuvuga abashoboye. Nitwovuga ngo abakenyezi bose barashoboye, mugabo abakenyezi barashoboye muri rusange. Aho rero cy'abakenyezi nibaza ko amateka atomoye kandi aratomoye gushika kw'ico bita rawa munani. Kuvuga ibyitwa shingiro, itegeko rigenga amatora n'itegeko rigenga amakomine. Ivyo tuzozo ayo mategeko yose ariyo gushika ubu kuko yashyize ku mukono n'icyubahiro umukuru w'igihugu. Rero cyane cyane icyitwa gishasha muri atari gishasha ni cerekeye kwaruka. Ukwaruka ntawe utazi yuko ari rwinshi, ni rwinshi. Rero ukwaruka rw'abakobwa, ingumi n'imisore ni benshi. Ni ukuvuga ibyo byose nk'ukwaruka bwoko bw'abakobwa bashobora kubamo byose, kuko umukobwa c'est une femme en devenir, une femme qui n'est pas mariée. C'est la définition d'une fille. Nibaza rero cyane cyane no kugira inyigisho no kwaruka urakeneye kumenya iby'igihugu. Nibaza ko inzego z'igihugu ziriko zirabikora, mugabo natwe ko twatumiwe dufise ukwaruka, dufise abakenyezi, kubakangurira kwitaho iby'igihugu, kuko ntawoja mu nzego z'igihugu atazi iby'igihugu. Cyo gituma uwo ari we wese ahahagaraye aho urwaruka rufise cyangwa abakenyezi, iyo fedore yoyikora. Kucerekeye icyo ndovuga ko byerekeye imigambi ifise urwaruka, nibaza ko nabo nyene bagomba umwimbu abo bantu babasiga inyuma, babasize inyuma wa mwimbu barondera ntiwuboneka. Rero icyo ntiwandura bene wacu nk'abanyamigambwe, nta n'uwo tuhana itegeko. Itegeko tubirabwa n'ibihe tuba turimo, n'icyo dukeneye ubwo rwaruka cyangwa icyo dukeneye ku bakenyezi. None ko ari bo benshi batabaye bene byo, wumva wa mwimbu twifuza wumva. Abatabigira ubwo nibaza ko batoshika kure, nicyo nibaza. Nayo ibindi twabandanya twese duterera kugira ngo urwaruka rushoboye rujya imbere mu by'igihugu. Sinorandira cyane, ngasubira kubakengurukira ko nadutumiye. Burya si on pose une problématique, aba hakenewe gusa ingene umuntu aronka inyishu n'uburyo bwinshi umuntu yorushishamo kugira ngo ubwo kwaruka rwiyumve kandi ruje mu nzego zo decision. Murakoze. Nanje ndashimiye abateguye iyi conference débat. Iyi sije turiko iyi d'actualité ku buryo mu madeba surtout twimirije amatora itoza ivuga ibyerekeye abakenyezi n'abajene
mu nzego yoba ariko araca iruhande mugabo mu migambwe mbereye kubo mvugira nibaza dukurikiza amategeko kuko umugambwe udakurikije amategeko kenshi na kenshi urabaye indekise uri iruhande y'amategeko kandi ntako wopaswira kuja gutwara igihugu osenti partimere utari kubitunganya kumirifu rero bijya bitikiri kujya bitunganirwa ha mu gihugu nibaza ko tugerageza aho tutagerageza bagiye baravuga bati mu kwitunganya ariko turiko turagira ideba hariho bimwe bimwe tuza turareka gucisha ku rugo rw'amazi ibyo nabyo ni ibiki jewe narashoboye gusoma ibintu bimwe n'ibindi aha aye twebwe muri iki gihugu iyo sije turi très avancé par rapport turi très avancé rero iyo turi très avancé abantu bagomba bibe neza cyane bibe neza 100%. ariko hari uwavuze ati la vieillesse a fermé la porte à la jeunesse. Bon, il faut relativiser cette façon de voir. Murazosoma mu bitabo bimwe bimwe sonea a 60 ans et plus abantu batangura baba batuje batangura gukora ibintu by'ibitangaza la recherche la kwandika kugira iki à 60 ans et plus la productivité iraza mugabo à moins de 25 ans ou à 25 ans hari ibintu abantu baba bagikeneye kumenya imaginez en parallèlement hamwe yoshika entre guillemets de moins de 30 ans akaba ariho bayiganziyemo ça pourrait fonctionner sindabizi mugabo ça pourrait être manqué des éléments ku buryo rero c'est la même chose pour les jeunes et pour les femmes je crois que peut-être nibi tuvuga by'amakota abantu twogomba tukabishira iruhande abantu bakaja mu bibanza selo uko babishoboye selo uko babifitiye ishaka je bavuze umuntu qui peut nous produire du carburant none ni mpaka aje kubikora ari muri politiki ni mpaka aje kubikora ari muri politiki parce que la politique ngira abayikurikiye muramaze kubona yuko iruhisha kubure bimwe bataraho gutuma umwana ari guhangana n'ibintu bikomeye rero jewe mvuga nti iyi débat wirelativize dupromove les talents ziri kuri izo secteur iyi tematike nayo tureke kuyigaragariza kuko kitro parents mal je m'excuse de le dire ici kuko ejo bagashiraho une femme dans un poste de responsabilité iyo bipfuye abayiciye bose mugabo sinagomba kuja muri iyo débat nagomba la proposition que j'ai est la suivante ntidusubire inyuma par rapport ya les pas franches hanyuma abantu bagerageze kumerita davantage ivyo basaba mugabo ntibabisabe
par une pression. Quelquefois, c'est une pression. Alors, la pression, il y a des... Il y a dans cette pression-là. Ok, Dieu pour la théorie. Voilà, il y a un avis. Nous avons ikibazo kimwe ni cyuko basabye ko tuzuza amakota lokota rationnel yoba kuduza gushika kuri bingahe hanyuma ngongera ndavuga ndi par rapport à cela ma proposition serait plutôt par rapport à cette thématique de se focaliser sur des politiques de développement sans discrimination. Hanyuma wavuze dans son exposé où les jeunes se trouvent dans une situation inconfortable. Turiko tuvuga mwene izi tematike iyo terme irashobora gupreta à confusion. Inconfortable, le confort baba barondera iyo koyikakira koyipreza gute murakoze cyane.